Bakunzi b'imbonesha kure Heritage TV turabaramukije cane kandi turabahaye ikaze mu kiganiro canyu umusomyi n'umwanditsi. Ni ikiganiro gisanzwe kibabwira ivyerekeye abanditsi b'ibitabo hamwe n'inyandiko zabo kugira ngo dushobore kubimenya kandi bishobore kudufasha mu buzima bwa misi yose. Ni ikiganiro kivuga ku nyandiko zisanzwe zijanye n'ivy'ubukristo kandi ni ikiganiro hari haheze imisi mudashikirizwa kubwo impamvu z'ubuhinga ariko mugiye guhora mushikirizwa nanje Nizeyimana Shadrack. Turabahaye ikaze. Uno musi dufise umutumire nkuko dusanzwe tubigenza. Umutumire aza kutuganira ku gitabo c'uno musi, nawe akaba ari ngaha iruhande yanje, nkaba ndamuhaye ikaze kandi anatwidondore. Murakoze cyane Shadrack kumpa ikaze hano muri studio. Jewe nitwa Ntibitanga Etienne, ndi umukristo mu ishengero ry'abagenzi riri mu Irohero. Ego mu buzima nsanzwe ndi umunyeshure wo muri kaminuza y'u Burundi. Tuvugana giremeze amashure y'ubuganga, ibyo twita medicine, sigaje indwi imwe gusa. Ego turaguhaye ikaze kandi turanagukeje cane. Ego Etienne, tukikuganira ku gitabo c'uno musi, urashobora kutubwira ico gitabo uko citwa, ukanatubwira n'abacanditse, ukagira ko kandi unatubwira mu ncamake ico gitabo kivuga. Igitabo tugire tuganire ko ni igitabo nticanditswe mu Kirundi ariko canditswe n'abanditsi babiri. Umwe bamwita David Platt, undi bamwita David Burnett. Ni igitabo kivuga ibice nyamukuru bigize ubutumwa bwiza, tubigerageje kubishira mu Kirundi canke ivyo bise imigozi 5 ihuza ubutumwa bwiza. Ico gitabo nkuko ndiko ndabivuga bagerageza kwerekana iyo migozi 5 canke ivyo bice nyamukuru 5 bigize ubutumwa bwiza bafatanya, aho bavuga igice ca mbere bakavuga uko Imana imeze, ukuntu ibiyiranga, bimwe mu biyiranga. Nibivugwa byose ariko hariho bimwe bitatu bavuga mu biyiranga, ariko kandi baratubwira kuri kamere y'umuntu y'icyaha, bakatubwira kandi bakatubwira no kwikwiza kwa Kristo, bakatubwira kandi nuko kwizera n'inkenegwa cyane. Ariko umugozi kandi wa gatanu baratubwira ukuntu iby'ubugingo budahera cyangwa iby'ubuzima budashira ari nkenerwa cyane. Nivyo bavuga mu yandi majambo abo banditsi. Tugerageje kuvuga gato bimwe mu buzima bwabo buto, tugerageje kubica mu ncamake. David Platt ni umukristo w'umupastori wo mu ishengero Maclean Bible Church, umunyamerika, yavutse mu 1979 mu kwindwi. Ubu tuvugana murumva ko akwije imyaka 43. Yarafise bimwe mu bumenyi vyerekeye inyigisho ndoramana, afise diplome canke impamyabushobozi PhD mu vyerekeye inyigisho ndoramana. Rero n'umupastori w'iryo shengero kandi abakurikirana ibintu bimwe na bimwe. Yararongoye ishirahamwe bita EMB, International Mission Board. Iryo shirahamwe naryo rifasha abantu ibyo gukwiza ubutumwa bwiza nyene, nitandukanye cyane n'ibyo. Ariko kandi niwe yatanguje icyo twokwita canke ministeri canke ishirahamwe rya Kristo ryitwa Radical. Iryo ryo n'uri ariho, niwe arijejwe, niwe anariserukira, niwe anaritanguje. Ego David Burnett hamwe na David Burnett bandikanye na David Burnett. Umwe uwo nawe n'umunyamerika nyene, nawe nyene ni umukristo wo mu ishengero Baptist yi Philadelphia. Asanzwe rero bakorana mu ivyo bikorwa niyo mission yabo canke iryo shirahamwe ryabo ryitwa Radical. Niwe mwanditsi mukuru, niwe mwanditsi mukuru mw'iryo shirahamwe, ariko kandi mu ishengero ajeje gufasha ivyerekeye inyigisho mu ishengero ahasanzwe asenga.
ngira nabo nico twobavuga. Murakoze cyane Etienne. Tuje rero mu gitabo nyezina igice ca mbere c'iki gitabo ni ntangamarara. Muri yo ntangamarara abanditsi babiri David Platt hamwe na David Burnett barakoresha uburorero bw'ukuntu bagiye mu gihugu gisanzwe kitamenyereye ivy'ubutumwa bwiza, hanyuma bakaganira n'abatarumva ubutumwa bwiza ariko barabwumviriza hamwe nabo babwira. Muri ivyo biyago bavuga yuko babonyemwo ukuntu abantu basanzwe bahuza imigozi twise ngo imigozi ihuza inkuru y'ubutumwa bwiza, ukuntu basanzwe bayihuza. Mbega watubwira baranavuga kandi ku bibazo bibiri, ingorane zibiri abigishwa ba Kristo bahora bagira mu guhuza iyi nkuru y'agakiza canke mu guhuza imigozi y'inkuru y'agakiza. Mutubwire izo ngorane zibiri bahora bavuga hamwe n'inyishu bavuga yuko zikwiye gutorerwaho. Ego baravuga ko baratwereka uburoro bw'abantu babayeho bagiye mu bihugu nk'uko turabivuga bidasanzwe bimenyeremwo iby'ubukirisu canke inyigisho zihwanye no kwizera Kristo, ariko kandi abo bantu bakabaho bariko barafatanya iyo migozi y'ubutumwa bwiza, nubwo acavuga ko bigoye kuri bamwe n'abandi bishobora kuba bigoye. Ingorane nyamukuru zibiri batwereka, bavuga ubwa mbere ko ari kuba ubwa mbere umuntu atazi neza ivyo yizera, ivyizerwa by'ukuri vya Kristo kuye kuvuga. Ico ni cambere, ni ingorane nyamukuru. Nivyo arabaha yakijijwe ari umwana w'Imana, ariko adashobora kuvuga ivyizerwa vya Kristo, ivyo kwegeraniza hamwe. Nivyo Bibiliya yigisha ukuri, twese turabizi, ariko birakenewe ko biba biri hamwe bishobora kubwiga umuntu akabyumva akabitahura. Rero ni kimwe mu ntambamyi abantu bagira, ariko hariho ikindi kandi bavuga c'ubwoba. Ubwoba burashobora gushikira abantu, mugabo n'ubwoba kenshi usanga babufatiye kukwankwa, kukurekwa iyo uri kuravuga ivyo vy'ubutumwa bwiza, kuko ufise ubwoba bw'ukuntu baza kubwakira abantu, ufise ubwoba bw'uko abagenzi bawe shadu baguheba, ufise ubwoba bw'uko eske ntibaza ku marginaliza, ntibaza kuncira umurongo, bazosubira kwemera ko tuyahaga ibintu nk'ivyo. Ariko ubwo bwoba ntibwari bukwiye kuhaba, kuko Paul mu Baroma icyambere mu 15 avuga ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni. Bavuga ko hadakwiye kubaho isoni z'ubutumwa bwiza, kuko ari ubushobozi bw'Imana buzana ibizera wese agakiza. Ikavuga nico rero abantu murakoze cyane. Igice ca kabiri canke igabane ca kabiri arinjira rero muri ya migozi itanu, agahera ku mugozi wa mbere yise akarangamutima k'Imana canke akamere k'Imana. Avuga yuko mu buzima bwa misi yose iyo tushatse kuvuga ibintu vy'Imana dukwiye guhera ku Mana, ariyo ntango kandi kuko ni nayo hereza. Hanyuma acavuga rero uburangamutima butatu busanzwe bufatanye n'inkuru y'agakiza canke inkuru nziza canke ubutumwa bwiza. Mwotubwira mu majambo avunaguye uburangamutima butatu bw'Imana abanditsi babiri bavuga ko birakwiye nk'uko babivuga ko iyo turiko tuvuga inkuru y'ubutumwa bwiza tuyiheraho, nk'uko nawe uriko urabivuga kandi niko nabo babivuga. Ni kubera iki? Ni kubera nyimba Imana yo yaturemye, dukwiye kumenya ko ari Imana, kandi hari ibyo dukwiye kuyimenyerako, bigira Imana nyene iyo ivuga mu jambo ryayo. Ni ukuvuga rero ko bikwiye kutumenya bumwe mu burangamutima, nubwo hariyo nabwije, ariko tuza kuvuga ngaho ubufatanye. Bavuga muri iki gitabo ubufatanye mu mugambi w'agakiza. Nabo bavuga kandi umutima ka mbere yuko Imana yera, Imana irera. Bisigura iki gaitse? Imana ukwera kwayo bisigura bwa mbere gutandukanye natwe n'umuremyi, ariko kandi Imana nta kibi kiba muri yo, iratunganye gose. Iratunganye cyane, nk'uko Isaya 43 babivuga ku murongo wa 15 avuga ngo nduwera wa Isirayeli. Nikavuga no muri cete cya mbere cya Yohana ku murongo wa 5, igice cya mbere cyaho ku murongo wa 5 haravuga ngo ubutumwa bwiza kwamenye ngo bw'Imana, ngo uyu muco muri yo nta mwiza. Niko bimeze rero, Imana irera. Ni kuvuga ko atamwiji muri yo, ni Imana itunganye cyane.
bakavuga ati n'abamarayika batazira bavuga ukwera kwayo. Yego Kandi barabivuga gusa si abamarayika natwebwe duhamagarirwa kubwo kwizera kwayo. Ni ukuvuga ko twoba duciye hambavu canke hirya y'inyigisho ya Bibiliya tutariko turabona ukwera kw'Imana kugira ngo tubihimbarize. Ico cyari gikwiye cyonyine ko dutuma abantu bayihimbariza. Mukaba nawe bivuga cyo babivugako. Aravuga kandi ariko n'akandi karangamutima canke uko Imana imeze, ko Imana igororotse. Yego ko Imana igororotse, kuvuga ko Imana ari umucamanza w'ukuri, yandi majambo kwiherereza urubanza ku rufise, ariko kandi igahana ukwiye guhanwa ufise amakosa, umunyavyaha. Kuko hariho umurongo ubitwereka neza muri proverbe, kuvuga mu gitabo c'imigani 10:15 avuga ngo umuntu ngo ahereze urubanza ku utarufise, canke donc uweza utera, uweza umunyavyaha, canke utsindisha umugororotsi, ngo ni gisesema ku Mana. Imana remeze uko ni Imana igororotse, ihereze urubanza ku rufise, igaha ikigongo canke iga justice canke ikeza udafise urubanza canke udafise amakosa. Yandi majambo akarangamutima ka gatatu ashavuga n'akarangamutima ko ubuntu, ko Imana ari nyabuntu, kuko yaba twofata ivyo gusa ko Imana nivyo igororotse, Imana yera, akarangamutima kakabura byaba bigoye, kuko tuza gusanga ahantu hari ikibazo kidashobora kwishurwa. Cyoshobora kwishurwa ni gute Imana igororotse yera, iyo Mana imeze uko ihereza urubanza ku rufise, iza gutsindanishitsa umunyavyaha nka twebwe n'ubundi wari we wese, yarakwiye gutsindwa n'urubanza. Ariko kandi rero karangamutima ko Imana ari nyabuntu kaza gukuraho ivyo, nkuko tuza kubibona gukurikira sinabitevye kucana. Yego ati ubuntu bw'Imana busigura ngo Imana iha abantu ico batabereye, ikabima ico bari babereye. Yego murakoze cyane. Igice gikurikira gifatanye n'akamere wari wabitubwiye, akamere k'icaha k'umuntu. Tubonye ko Imana yera, ko Imana itunganye, ariko ubu nabo bagira batubwira uko umuntu ameze, akamere k'umuntu. Batangura bavuga ico bita igihushani, cyo muri Bibiliya avuga yuko umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ariko kandi iyo shusho yononywe kandi n'icaha. Bega mwo tuganirira muhere kuri ico gihushani cyo gisigura, mugaca mutuganirira kandi kuri kamere k'umuntu k'icaha, mbega kameze gute ga Etienne, umuntu ameze gute? Umuntu nivyo yaramwe mu ishusho y'Imana. Mu itanguriro harabivuga neza, habivuga ko Imana yaremye umuntu ikamubumba, ariko ikimushiramwo impwemu yayo. Umuntu rero nkuko tubibona atandukanye cyane n'ibindi bintu byaremwe byose, niwe Imana yahaye no kubiganza. Uwo muntu rero arafise na bimwe bimuranga n'Imana ifise, nubwo itabifise ku rugero, nubwo atabifise ku rugero rw'Imana, biba byarononekaye, ariko hari ibintu bimwe bimwe byerekana ko umuntu n'ibyo turavye afise ishusho y'Imana. Umuntu n'umuntu ariko arakora ibintu byiza, niwe yakoze ibintu turiko turakoresha muri studio. Umuntu afise ibintu byinshi akora, n'umuntu akunda, afise amarangamutima, afise ibintu byiza muri we ashobora gukora abantu bakabona ko ari byiza. Ariko kandi ibyo ntibigarukira, ariko umuntu arashobora no gucumura, ibyo yanakoze, nkuko tubizi umuntu wa mbere. Ibyo rero aca avuga ko abanditsi babiri baca batubwira ko bizagira ingaruka ku muntu aribo twebwe, atari ko Adamu gusa, ariko ku bantu bose. Baravuga ibintu bitatu nk'ingaruka. Ubwa mbere ni uko umuntu cya mbere aba atandukanye pano gutandukana n'Imana, agarariza icyo twokwita rebellion, aho umuntu aba ubuzima bwo kugarariza Imana, ahubwo asanzwe anayigarariza, niyo kamere kugarariza Imana. Ubwo rero aha umuntu ashobora kuyigarariza mu buryo bubiri. Hariho uyigarariza mu buryo buboneka, hamwe aterekwa iby'Imana nta kintu kimwe ntayihari, akayigarariza nyine akavuga ati n'ibyo bintu si byo, iyo ntiriho reka unabivuga. Ariko kandi hariho undi ashobora kuyigarariza mu buryo no kwita ko bwoye jewe, ikintu kivugwa mu gitabo, ariko kandi n'uburyo
n'abariko baradukurikira bo kumva ko bugoye kuko uwo muntu agerageza kurondera gutungana kwiwe, ubwo rero n'uburyo bukomeye bwo kugarariza Imana, kuko umuntu ameze nk'uko umuntu yagararije Imana nta kindi kiba kimubereye, nta kintu na kimwe yokora, nta bintu vyo kugororoka, nta bintu vyiza yokora mu bantu, nta bintu mu bisanzwe ngo anezere Imana canke ngo itume imwemera. Kore no kugarariza nako gukomeye, agerageza kwirondera ukugororoka kwiwe, arabe ko iyo Mana igororotse yo mwemera canke yemera. Yego, iruhande mbega iruhande yo kugarariza Imana, iyindi nkurikizi yazanywe n'icaha abanditsi bavuga ko ni gutandukana n'Imana. Gutandukana n'Imana, Abaroma 3:33 avuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mu yandi ma version y'izindi ndimi niho usanga biboneka neza ko ari gutandukana nayo, ni gutandukana n'Imana. Mu gitangaje kandi mu muntu nuko bishobora kugaragara gutandukana n'Imana, gushobora kugaragara muri we, mugabo akaguma agerageza uburyo bwose agukwepa, ariko inkurikizi zako zirashobora kugaragara mu muntu. Hariho kumva umutima umwagiriza, afise kwagirizwa, tutokwita culpability, nkuko Adamu na Eva vyagenze, baca baragenda barinyegeza. Umuntu arashobora no kugira ubwoba, arashobora kugira ubwoba, isoni, ndimo gufata Adamu na Eva bakarondera amababi bakifuka, no kuvuga bari bafise isoni. Ani nkurikize zacu n'umuntu rero birashika. Rero turafise ubwoba, turafise n'isoni. Umuntu w'umunyabyaha arabigira ivyo, mugabo biza kunyegezwa, birashobora kuba binyegeza canke akarondera inyishu yavyo hatariho, inyishu y'ivyo bintu hatariho. Uza gusanga no mu buzima busanzwe agerageza gukora ibintu vyiza, yakoze ibibi, agerageza gusigura ibintu ko nk'akarorero ibintu vy'Imana ivyidusaba nayo nyene irexagera kame, biragoye, birarengeye. Nuko umuntu mu bisanzwe ari ibintu kimwagiriza. Ego, kigira gatatu ku nkurikizi z'icaha, ikigira gatatu ni urupfu. Umuntu aba ari upfuye. Abanyefeso 2 niho Paul abivuga mu wa mbere, yarabagize bazima mwari mupfuye, yarabagize bazima mwari mupfuye mwishwe n'ivyaha. Uwo muntu rero apfuye ameze uko, nta kintu ashobora kuvuga, ntashobora no gutaka. Niyo tubivuze mu rurimi rwumvikana, ikiziga nticovuga ngo nkiza. Musanze yarapfuye mu buryo bw'imwemu, ntibikunda yuko ari ikintu akora kugira ngo ahure n'Imana itunganye, ntaco yokora. Niyo kwinyagaza avuge ngo nkiza, ntibikunda kugira ahure n'Imana itunganye. Niyo rero ko umuntu aba ameze, ariko malheureusement umuntu biragoye ko yemera umunyabyaha, kuko uzora no mu buzima bw'umuntu agerageza ko ibintu byiza byose bimutaha kwisigura. Ego, Imana itunganye cyane ku ruhande rumwe, umuntu adatunganye ku rugezo rundi. Umuntu ari mu kaga, Etienne. Ego, mbega none ako kaga nibaza ko ariko ngira bagerageza gutorera umuti mu mugozi ugira gatatu, ariwo bise Kristo arihagije. Bavuga yuko ikibazo nyamukuru gikwiye kuturaza kwijoro ari iki kibazo nyine c'ukuntu Imana itunganye ishobora kuja mu bucuti canke ishobora guharira uwo muntu adatunganye. Rero bakavuga ati inyishu iri muri Yesu Kristo. Bavuga ati iyo nyishu iri muri Yesu Kristo mu bintu bibiri, uko yabayeho canke icari hamwe n'ico yakoze. Mbega mutuganira kuri ivyo bintu bibiri ga Etienne, ukuntu ari inyishu by'ukuri nkuko batangura bivuga. Womengo hari ahantu bibereye urusobane, kubona Imana igororotse itsindisha, nkuko twabivuze, itsindisha ukwiye gutsindwa uburabwa uwagiriwe n'urubanza, ikeza utarufise. Iyo nyene iza rero kweza gutsindanishiriza umuntu kandi yararufise mu by'ukuri. Rero inyinshi za kuboneka mu kwikwiza canke suffisance y'igikorwa ca Kristo. Igikorwa ca Kristo ubwa mbere ubuzima bwiwe Kristo yabayeho kwisi bwa mbere nk'umuntu 100%, ariko kandi ntiyigeze yabayeho ubuzima bw'akarorero, ntiyigeze kandi akora icaha. Ngico rero kimwe
mu kuntu Kristo ari wakwiye gusa. Ikindi nuko yarubashe arumvira gushika no ku rupfu. Mu bifilipi bavuga si urupfu rusanzwe, urupfu rwo ku musaraba, akongera akorera aja ku musaraba. Rero birumvikana ko umunyabyaha, kuko bose bakoze icyaha, kandi ingero y'icyaha yari urupfu nk'uko birivuga. Rero urupfu yari nyinshi mu bisanzwe y'icyaha, ubwo bwategerezwa kugira nande niko Yesu kandi yaciye apfa tegerezwa kugira ko umunyabyaha niyoza kuriha igihano c'undi munyabyaha baregwa bimwe. Ivyo ukunda jana, ivyo ukunda ivyo rero Yesu yaje gukora. Ikindi nuko yarazutse, yakoze arazuka, yanesheje umwasi twe tutoshobora kunesha, satani n'icyaha. Ivyo n'ivyo byose ivyo bikorwa vyiwe, baba ukubaho kwiwe, yaba gupfa kumusaraba no kuzuka, canke gutsinda abarya bansi bose tubona satani n'icyaha, ivyo nta muntu yari kuvyifasha. Ico gituma rero mvuze muri make, Imana yonyene igororotse mu ishusho yambeshe y'umwana ya Kristo yari gushobora gutsindanishiriza canke gukiza umuntu. Ivyo rero niho ku musaraba haza guhurira bwa buntu na kwa kugororoka. Ati baravuga kandi bati Yesu kubera azutse bisigura yuko ari umwami. Uburyo butatu bavugamo ko ari umwami, wo butubwira ko bavuga Yesu kubera azutse, baravuga ko bisigura ko ari umwami. Yesu n'umwami w'isi, umwami wica kuri kucaha no kuri satani, n'umwami ku buzima bw'umuntu, kuri twebwe, kandi n'umwami kandi ku rupfu. N'umwami ku rupfu, satani umwami kucaha, umwami no kuri twebwe. Turiko turamwumva no ku bandi bose bariko bisanzwe kuba Yesu yarapfuye, kuba Yesu yarabayeho agapfa akazuka, biradushira ku ideni ry'uko tumwubaha nk'umwami. Nico bashatse kuvuga. Ego ariko ko dutera tubandana niko batera batora umuti w'iki kibazo. Mu mugozi ukurikira wa kane bise ugukenerwa ko kwizera, bati ko Kristo tumenya ko ari umukize yihagije, ubwabyo ntibihagije. Mbega umuntu y'Imana itunganye, wa muntu w'umunyabyaha, Yesu Kristo yihagije, bihura gute? Umuntu acaza guhura n'Imana gute? Mbega ko Yesu yapfuye abantu bose rero ubu bazoja mu ijuru canke baranywanye n'Imana, babivuga ko gute muri iki kigabane cyo gukenerwa ku kwizera? Ukwizera bakuvuga gute? Ni iki kuri bo, kuri aba banditsi? Iki kigabane ivyo vyose twavuze ubwa mbere biraho bivuzwe uko zoba bimariye iki umuntu. Nukuvuga ko hariho ikintu gikenewe, nkuko babivuga ko bakivuga ko gukenerwa ko kwizera, kwizera gukenewe kugira ngo umuntu yakire iyo ngabire ya Kristo, iyo ngabire atanga. Ukwizera kurakenewe cyane. Rero kwizera baza kukwerekana ko ukwizera bwa mbere ibitari byo kwizera. Ukwizera aho bamwe bashobora kugumanura cyane canke bakakugumisha, bamwe bakakorosha ku buryo kutabari kwizera ukwiye, kandi bakugumisha ku buryo utabona gutahura. Bavuga to kwizera ni iki none kuri bobo baza kuvuga ko kwizera ari uko, ngerageje kuvuga mu majambo yanje ariko asa nayo bakoresha, ari uko kwakira iyo ngabire. Ego donc nuko kwakira iyo ngabire. Rero baza kuvuga, baza kwerekana ukwizera akamaro, ico igituma umuntu yo kwizera ni kubera ko kwizera kugira basigura ivyo. Bwa mbere umuntu yizera kubera iki? Ni kubera akwiye kunwana n'Imana. Ni kunwana n'Imana, gusubiza hamwe n'Imana, umuntu yari yatandukanye n'Imana. Niyo mvo nyamukuru yo kwizera niyo bavuga. Rero urumva baca bagenda bavuga ibitari kwizera. Kwizera si kugira umuntu ngo aronke umunezero ngo aryoherwe, so kwizera wanashaka bagira naho bavuga ati kwizera si kugira ngo umuntu asharo ngo aronke ijuru, ngo ntizera kugira ngo aronke ijuru, kugira bwa mbere anwane n'Imana. Ivyo byose nivyo hari ingabire zakuva mu kwizera, ngo sivyo ari karabiri ni kunwana n'Imana bwa mbere. Rero avuga ni baraca batubwira ni ko cyo kwizera ni kubera iki?
umuntu yo kwizera niko kwizera ubwa mbere ni tutegereza kubona Kristo niwe yihagije tutegereza kubona Kristo donc tutabonye Kristo two kwizera gute two kwizera iki hari we wenyine atukiza uwo niwe tutegerezwa kubona hama kwizera kuri hagije gutandukanye n'ibikorwa n'ibyo baca bavuga kuri hagije kubera ko gutandukanye n'ibikorwa kwakira mu bisanzwe tandukanye no gukora ntibavuga ngo kunda ntibavuga ngo gira ibintu wizeje Kristo yakoze ni wikera umwami yandi majambo kwakira mu yandi majambo turiko dusa n'abasozera mugozi wa gatanu bawise ivy'ubugingo budashira birihutirwa ni nkaho bavuga bati ibintu naho tuvyumvise harakenewe inyishu ibintu vyumvise nibisigura ko unywana n'Imana hari ni kuri cyakenewe inyishu yihutirwa cyane kubw'ibi bintu byavuzwe hejuru mu majambo avunaguye ga Etienne inyishu yihutirwa kenewe kubyo byose kuvugwa kuvyumva harakenewe inyishu yihutira kuko hariho bavuga ko hariho ibintu bibiri bibabaje ubuzima bubiri tandukanye nuko bwa mbere hariho ubuzima ko kubaho ibihe bidashira utandukanye n'Imana ibihe bidashira aho ni kubatizeye baho ubuzima budashira niko no muri Matayo 10 Yesu Kristo avuga babazwe ibihe bidashira ego ni kuvuga ko ivyo birakenewe kugira abantu bakira akaga nkako bwa mbere kugira abantu bakira akaga nkako akaga kibihe bidashira abazoba roberi canke tera ibitwimana ibihe bidashira bazobandanya mw'ivyo iyindi nkuru bamwe abatizeye by'ukuri bazoba mu bihe bigoye kandi bibabaje cyane ariko hari indi nkuru kandi ryoshe ko abizeye bazobaho ubuzima budashira nabwo ubuzima bw'umunezero ubuzima aho icyaha kitagira ingoma cyaneshejwe burundu banywanye n'Imana mu buryo buri parfait mu buryo bwo tutariko turagwana n'icyaha tutariko turamaturira Imana ngo tukizica turakeneye kunwana nawe icyo gihe rero turatwaye mu buryo ariko kandi tuzobona n'abandi bene data abo tuzi abagivuye n'abo tutazi iyo ni inkuru nziza cyane twiye nayo kumenyekana ego murakoze cyane Etienne turangiza munota umwe wa nyuma mbega ibi bintu umuntu yobishira mu ngiro gute ibintu turavyumvise inkuru y'agakiza imigozi ihuza ubutumwa bwiza mbega umuntu yoyishira mu ngiro gute umuntu ari mu Burundi ariko arumviriza iki gitabo wakimusomeye yobishira mu ngiro gute kumenya imigozi itanu ihuza ubutumwa bwiza hariho ico bidusaba duhereye ku mugozi wa nyuma berekana ko ubugingo budashira byihutirwa ivyo by'ubugingo budashira birihutirwa dutahuye akaga bwa mbere umukristo atahuye akaga abatamenya Imana barimo icyo yokora n'igiki bwa mbere harimwo icuko ati yotegerezwa yosunikirwa kuvuga ubutumwa bivuye umutima wiwe wamaze kwakira ako gakiza amaze atari uko gusa Kristo bidusaba muri Matayo tugende oya ahubwo ari uko bivuye no mu mutima w'uwo muntu utarabuka ariko kandi turakwiye kuvuga ubutumwa bwa mbere tukivako ico no kwita kwivako niko bavuga tugatanga ikiguzi nanje nakwigaruka gatanga ikiguzi nivyo hari ikiguzi hayibonye ibiguzi bimwe urashobora kwampa n'abagenzi hano n'ibindi biguzi byinshi kwivako guheba hariho amasacrifice mu bisanzwe ivyo dutanga kubera ko ico kintu twatawe ko ari urgence kihuta cyane mbega ku batarizera nabo vyihuta gute bo bishira mu ngiro gute ibintu bumvise ku batarizera niko kwihana nta kindi bakora niko kwihana Imana ikadodora mu mutima wabo biciye mw'iyi migozi ihuza ubutumwa bwiza uko abanditsi babivuga rero bakwiye ko kwihana igihe bavyumvise kuko dinpa ubuzima budahera mu mubabaro birababaje cyane ariko kandi ku rundi ruhande ubuzima budahera mu munezero nk'icyo twavuze biraryohera n'umunyabyaha nico gituma rero abantu dukwiye kwama tuvuga ubutumwa kwama turondera nk'uko babivuga tugendana n'abantu benshi turamana turondere
ahantu tuvugana byinshi kandi muri byinshi hariho turavuga Imana ariko tudugira aho nyene tuvuge ivy'ubwo buzima. Wow. Ego donc ni yuko abamaze kumenya ubutumwa bwiza bakwiye kububaho bakerekana ibikorwa byiza byara ingeso nziza byara abatarizera nabo bakiri mu byaha barakwiye guhungira kuri Yesu Kristo niwe nyishu yonyine yakakaga umuntu ari mu birahure n'Imana itunganye hamwe na wa muntu adatunganye. Ego Etienne turarangije ikiganiro cacu tukaba tugushimiye cyane wakoze gose twizere yuko niyo twakwitura n'ubugira kandi uzoshobora kutwita. Murakoze kuntumira biraryoshe ni plaisir kugira ngo ibi nibaza ko abantu benshi bishobora kubafasha. Ego murakoze cyane. Ego tukaba turangije ikiganiro canyu rico cacu kandi je nayo ko ndakibashikiriza Nizeyimana Shadrack nkaba ndabasezeye nkaba kandi ndabifurije kugira ibihe vyiza muri ko muradukurikiranira hose muri tukaba tuzosubira mu kiganiro c'ubutaha. Murakoze cyane.